turabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro igihe cyacu twizere ko muguwe neza aho muherereye hose abari mu bibazo nabo tubabwiye tuti mwihangane nta mvura idahita tubibutse ko ikiganiro igihe cyacu kibasesangurira abantu bakoze n'abariko bakora ibyiza mu gihe cyabo tukakubwira nawe tuti n'igihe cyawe cyo gukora ibyiza uzibukirwa ko mu kiganiro igihe cyacu cy'uno munsi rero twagarutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho ubushakashatsi twagize twashoboye kumenya umurundi yatanguje urubuga hwaniro social media canke rezo sociale urubuga hwaniro rwa mbere rwatangujwe n'umurundi uwo nawe suwundi ni Saxeperi Gateka umurundi yavukiye mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi rero urubuga hwaniro rwa mbere rwatangujwe n'umurundi yitwa Saxeperi Gateka urubuga rwitwa Gasape application Gasape rero urubuga rukora cyo kimwe n'izindi mbuga zisanzwe zimenyerewe nka Facebook canke Twitter rwatangujwe na Saxeperi Gateka uwo asanzwe rero yanatanguje radio Humuriza FM yagize ati nashatse kwihanga n'abanyamahanga no kwipima kubihangange bya kure bikomakomeye mu ntango yabona ko imbuga nka za Facebook n'izindi ari ibintu bikomeye cyane umuntu nk'umurundi atoshika ko ariko ikiboneka nuko yarangije abishitse ko mbere akora urubuga rufise nico rurushije izindi mbuga kuko kuri application Gasape ngo arashirako amajwi yonyene ukwayo mu gihe Facebook na YouTube bidakunda gushirako amajwi yonyene ukwayo atari kumwe n'amashusho kudoshapo kuri Saxeperi Gateka yubahwe mu gihe rero abantu benshi batinya gutangura ibintu ngo ntivyokunda abandi bakabona kumengo ntibashoboye Saxeperi Gateka nashaka atubere akarorero kw'ivyo twita ko bidashoboka bijya wita amananiza birashoboka tsinda ubwoba fatakanya wikizure wisakuze ko ugire ico koze uzirata kumutumba wawe bwite aha niho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye mwakoze mwese mwaduteze amatwi tukazosubira mu biganiro byacu byo hanyuma mwari kumwe na Tarsise nzosaba ubategurira akongera akabashikiriza ibiganiro mwese ndabubaha mugira muba mwubahwe Imana ibahezagire harawakoze